ubaka amazu ahuye n'uburyo bwanyu, mugire aho muba mubahwe, mureke gusaza mupanze ngo mwifuza kubaka ngo amayetaje ngameze nk'ayagize atunga banyu abadiaspora baba banyu bubatse canke abo mumana muri ivyo bihugu bubatse, naho muba muba i Buraya, muba muri Amerika, muri abadiaspora mwese canke muri Canada. Aha niho nzi jewe nk'umuyobozi wa BMBC Group hari amahirwe menshi mu byo kuronka revenu, Australia, Buraya, Amerika canke Canada. Aba bayo benshi batugura amazu manini yama ageretse, mugabo hari abandi bo muri ivyo bihugu nyene babayo barundi kandi babayeho neza hariya, mugabo kubera akazi bakora canke imyaka bagezemwo badashobora kugura ibizu bininiya, ariko bakeneye inzu mu gihugu c'amavukiro. Rero umuntu wese yubake inzu iyo n'uburyo bwiwe. Murabona iyi nzu kino gicapo c'inzu kiri impande yanje, murayibona impande yanje, niko sinimwe murabona iforoma nk'izo muri Afrika y'Epfo, i Buraya, murabona foroma zo muri Amerika, amazu abanyamerika canke abasauza canke abazambia canke abanyaburaya babamwe. Dukurikije twege ibyo tubona muri BMBC, nizo abadiaspora benshi n'abarundi benshi ngaha batari bake baba babereye kutugurira, kutubaza turavye uburyo baba bavuga ko bafise. Yego turaronka abantu benshi bavuga ati jewe ndafise uburyo vere mafise miliyoni amajana ngahe, munyongereje nca ndonka inzu nziza canke yo mburambo yampenzo yara, mugabo turavye igitigiri inca hagati mu wayene nka 60% by'abantu batwitura babereye aya mazu, niyo no muri Australia babamwo kwisi yose. Abantu baba mu mazu bashoboye ahuye n'uburyo bwabo kandi atavuna imiryango yabo. Turi kumwe? Nico gituma mbona muri BMBC twubaka amazu ageretse, natageretse ko dushaka twarabwiye igituma umuntu adakwiye kurira ku bishobisho zirahuye naho igihugu cacu kigeze. Mugabo turazubaka tubaka n'izitageretse rero ziri kuri standing nk'izi iye turiko turabereka. Rero bisigura iki? Ubaka amazu ahuye n'uburyo bwanyu, mugire aho muba mubahwe, mureke gusaza mupanze ngo mwifuza kubaka ngo amayetaje ngameze nk'ayagize atunga banyu abadiaspora baba banyu bubatse canke abo mumana muri ivyo bihugu bubatse, naho muba muba i Buraya, muba muri Amerika, muri abadiaspora mwese canke muri Canada. Aha niho nzi jewe nk'umuyobozi wa BMBC Group hari amahirwe menshi mu byo kuronka revenu, Australia, Buraya, Amerika canke Canada. Aba bayo benshi batugura amazu manini yama ageretse, mugabo hari abandi bo muri ivyo bihugu nyene babayo barundi kandi babayeho neza hariya, mugabo kubera akazi bakora canke imyaka bagezemwo badashobora kugura ibizu bininiya, ariko bakeneye inzu mu gihugu c'amavukiro. None ko muri ivyo bihugu mubamwo muri Australia, muri Amerika, muri Zambia, muri Afrika y'Epfo, muri Canada, i Buraya, muri Scandinavia, hariya hose kw'ivyo bihugu ayo mazu abazungu mubana abana bakoresha ariyo babamwo, mukamubona mushobora kuyubaka mugaza amashikira amazu iyo mu bigo ciwanyu mwubatse ko mehera atavuna imiryango yanyu, kuko ino mu Burundi mutoyubaka mugira aho mushikira mwubahwe, abana banyu bashikire mu mazu meza. Kandi iyo umuntu yubatse inzu nziza birakunda ko acana atunganya amajardin neza, agashamwe n'ivyindani vyiza, kuko ntiba yamuvunye. Sindiko ndavuga ngo bajya babishoboye ntibubaka amazu meza, oya. Urumva navuze nti amahera ni yakoresha umuntu, ketse ko nk'abadiaspora mu bihugu biteye imbere bo barazi ukuntu bagira amabije ntibasesagura. Mugabo uwumva afise ibindi bintu yayimbeshejemwo i Buraya, yashize nk'imitahe muri Australia, nagume afise isoni zo kutubwira ati ndafise parcelle hana yishiremo inzu nziza ivyumba 4 vyo hasi 3 nzeze nishikiriramo. Umurotete ari muri ivyo bihugu vya Buraya, Amerika no ngaha barakunda kutubwira yuko abo twubakira yuko biryoshe gusazira ino.
nuca ufata ibifaranga byose wakoreye wogira uragura imiduga yo gutembera nko mu Burundi uje kwisazira ngaha ku Gasenyi ko kuri Tanganyika ufate iyo epargne yose uyishire mu mazu ngo nubake nk'izandi ba diaspora bubatse higo twege Bujumbura biraturyohera mugabo je nk'umuganga ba diaspora maze imyaka 15 tuvugana nabo bambwira ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye ndaza abantu benshi twaronkeje amazu kubera bemeye kubaka amazu ahuye n'uburyo bwabo ndazi n'abandi benshi cyane bamaze imyaka nka 10 bambwira ko bifuza kubaka byanse kubera bafise ivyiyumviro bitari realiste bifuza ibintu biri emotionnel ideal kandi l'idéal c'est nayo ntituma umuntu si ubuzima bw'umuntu bushingiyeko ubuzima bw'umuntu bushingiye ku byo ashoboye si ku byo yipfuza si ku byo umutima we urota turi bumwe rero nivyo ni mwubaka amazu abantu muri South muri Zambia muri Mozambique muri ivyo bihugu turahafise abantu hatuguriye amazu y'ama etage ariko turafise abantu benshi nka 8% abatuvugisha byanse ko tubakira amazu kubera bipfuza ayo mazu bashobora no kutatugira bashobora kandi ibihugu barimwe abantu babubaka amazu ameze asanzwe iyo uje mu Burundi wewe ukazubwira abantu ngo uri mu diaspora ngo urakomeye ngo urifotoreza kwa Trump canke hehe ugasanga so wanyu adahembwa n'ibihumbi 300 afise inzu nziza y'ivyumba 4 na saro wewe ubona korera mu kwezi kumwe canke amezi 5 canke umwaka umwe wewe nawe ukaza bikanga kuyubaka kubera iki ngo urindiye kuzokwaka etage ushaka kuzatogera nubaka rero urumva umwe wese inkezikere ubwo bireha turashimira abakiriya bose bakorana na BMBC ariko turakebuye abantu bagira ivyiyumviro byo kwigeranya n'abandi bantu ivyo kandi biraraba n'abantu bo ngaha mu Burundi umuntu afata ibintu byose economy zose afise akazigurisha kugira yubaka inzu ya etage ubuzima bwaca bwanka business yiwe akubugara kubera iki abarundi bakunda kwigeranya n'abandi bantu ariko umuntu afise imodoka nziza aba mu nzu atari etage hanyuma akaba afise ni konte iko amahera kubera bose atashize mu nzu abafise ubuzima bwiza no gusumba ibyo afise etage yahebeye ko ibintu byose byiwe yaratunze rero umuntu wese yubake inzu iyo n'uburyo bwiwe none je ko ndi pedeje none ko je ko nawo ma etage none je ndi pedeje none ari ndabubakira ry'amazu ariko tubakira ry'amazu kubera inzu niyo shaka kuza umuntu ikintu akora rigiye naje nk'iyo naje ama etage BMBC ntibiri karabaha izi service zo kubakira amazu no ku madeni kubera basanga uburyo bwose twabereje mugabo ni hagera ko ndongo uburyo nzokubaka etage turi kumwe ako nakagohenda bavuniye hanyuma hari ibindi bintu bikenewe kubera inzu irashaka gutuma umuntu atekana urashaka kubaka inzu atari etage ukiri umusore ukiri umujene mariye kugira nti ntufate economy zose n'umufyase wawe canke n'umugore wawe ngo mudushyire mu kandi ari mu gitanga kurondera ubuzima hanyuma mugeze myaka 50-40 maze kuronka ibintu byinshi mukayigurisha canke mukayibomora mukubaka inzu ya etage canke 50 maze kuronka revenu sivyo basha no kwaka inzu ivyumba 2 na saro mukirondeza kugira umuryango wanyu ube stable maze kuronka amakonte n'ama business mukayigurisha canke mukayigiriya kabiri mukubaka igezwe umuntu hagenda yitonze ntatwaga no guhahamira ibintu bizomuhombya canke mu cyumutima hanyuma abafise ama etage abakiriya bacu n'abandi mureke kuza nyene muratujya umutima ngo twese tubaka ama etage mbega jya mwabyatse kwera mu bishoboye umuntu nawe bishoboye yoyubaka ibindi biganiro bijanye n'iki kibazo cy'ukuntu mworonka inzu muri BMBC ku makashi canke ku madeni murashobora kubikurikirana kuri runo rubuga mu ntango mu misi heze muri nzu nyene karashizeko aho twavuze ukuntu mworonka inzu muri BMBC ku makashi canke ku madeni aho mwa muri mu Burundi hose turashikayo turakunda gose abakiriya ba BMBC turababubaha cane mubananije mukunda societe yanyu basha n'icumu tuzoshenga no mashinga iyo mwubatse mwubake neza na BMBC group murakoze
bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group ni ishirahamwe rutura ryubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwo amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahahe, nayo ariko araduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma nta tsuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera imze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.